Abakoresha amabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko amabarabara atari make yaho yifashe nabi ku rugero rudasanzwe. Abavuganye na RPA bamenyesha ko ikigaragara ari uko mu gusanura vy'ukuri ayo mabarabara bizosaba kuba yasubiramwo nka yose. Imvongo nuko hamwe hari ibinogo binini vyagiye biraguka cane uko imisi yagenda. Umwe muri abo banyagihugu aratanga uturorero tw'ibice vy'amabarabara mwamwe yo mu manuko bw'igisagara yononekaye cane. Iri riva kuri iyi munima ya Sodaikoni ikabandanya ku Musaga. Ni ukuvuga ni barabara rimwe bariko barakora vyonyene. Amabarabara yononekaye ku buryo bisaba yuko basubiramwo nk'uruhande runini rwose ku mpande zose z'ibarabara. Akarorero ni kuva hajya kujyambe ukuraza muri ville uja ku mashuri. Bisaba yuko bazokuzuza ibarabara ryose. Apana ko bavuga ngo ni uruhande rumwe rw'ibarabara. No mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura naho nyene amabarabara yaho ntiyifashe neza nk'uko bivugwa na bamwe mu bayacamwo. Akarorero ngo ni barabara ry'igihugu nimero 9 rirangwamwo ivu rivanze n'amabuye ahahoze ikaburimbo. Bavuga ko bariko barashira ibiraka mu mabarabara nk'ibarabara riri hepfo ya permanence, iri bari rija ku Mutakura, iri rija kuri Sodeko, ni barabara ritagira n'ikaburimbo. Upfa kurenga utumetero dukeyi uve kuri hompe utangura kuja mu mabuye. Umva ibarabara ryononekaye cane. Ni ukuvuga ko ryojo borikora gushasha. Kuwa 12 mu kakaro uheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaratanguje ibikorwa vya mbere byo guhoma ibinogo vyibonekeza mu mabarabara 11 makuru yo mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'amabarabara y'igihugu nimero 1, nimero 2 hamwe na nimero 7. Mwomenya ko mwitegeko rishasha rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2022 ushira 2023 igisata kijeje ivy'inyubako cahawe miliyaridi amajana 353. Ico gisata kikaba arico cahawe kandi congerwa uburyo bwinshi kurusha ibindi.